ugize insolite muri show y'abarimvyi bashika 200 cyangwa 30 kurenga uba wakoze ikintu kibi cyane. Rero ibyo nivyo dushaka rero abaririmbyi tuyegereze inzego ivyo bibaye uzombwira umuziki wacu uzoshika. Tugiye gusaba ama sponsor meya adushigikiye nibatwima. Urumva icyo kintu twaragiye guhura na ministre ntazi n'izina rya Satubi arazwi ministre namuzi ntazi Frima Boy ibaza Frima Boy ni buye cyangwa ni iki twari kumwe na Bface ninde ni Tafari. Yes, ladies and gentlemen, nitwa Captain Vevo. Uyu munsi nabazaniye umwe mu baririmbyi bakomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Neza na neza ntiyashoboye kuririmba muri Dundana Buja FM. Numwe mu baririmbyi batashoboye gutumirwa muri Dundana Buja FM. Ivyabaye kuri Dundana Buja FM bantu barakubiswe nanje narashikiriwe. Mbega wowe nk'umuririmbyi wo mu Burundi biga bintu wavyakiriye gute? Kwanza reka mvuge kwanza Buja FM félicitations kuri edition ya kabiri. Oui. Bagize ikintu cy'amateka. Bakoze neza cyane. Oui. Organisation yabo yari imeze neza cyane. Mugabo rero ziga insolite zabaye kuvyerekeye kugwana gushwana. Biva mu baririmbyi. Oui. Ego. Abarinzi bo donc umuririmbyi atazi ico bita brand yiwe. Oui. Arayica mu minota 2. Rero ni je nkuko sinatumiwe canke sinaronse ingufu zo gushika hajya kuri Dundana Buja FM nkuko twaguma tubiraba mu ma réseaux sociaux. Oui. Bisigura donc umuririmbyi ugize insolite muri show y'abarimvyi bashika 200 cyangwa 30 kurenga uba wakoze ikintu kibi cyane. Ego. Yes. Reka tugigwe ko tunaramusaba ariko baradukurikirana. Yap bite. Muraho. Ego cyane. Neza na neza reka twinjire mu kiganiro nyezina. Uri nk'umuririmbyi ukaba waramenye bijya bintu byabaye ku muririmbyi mugenza we Bface. Bface ivyamubaye ko yarashoboye kubwirana amajambo atandukanye n'umu MC. Wowe nk'umuririmbyi mugenzi we wavyakiriye gute? Bibaho bro. Urabona umuririmbyi aje muri concert kandi birimo abaririmbyi benshi abaje nawe n'inguvu nyinshi n'abashaka insolite ibamo. Rero mugiye MC adekonye nawe nyine uramwereka ko ababaye mugabo ni kwera utamweretse ko ababaye abafana bacabona yuko wewe wapi bacabona yuko umenga ujyanye niwe ya ari mukuri. Urabona iyo umuntu akubwiye ati sohoka va kuri podium. Yes. Ego mugabo bwa mbere umuririmbyi ubufisi kosa. Canke novuga ko canke organisation ya concert Abuja Dundana Buja FM na muririmbyi yagiye afise programme yiwe bari kwandika iminota bakandika na programme canke mugashira ko indirimbo zibiri. Programme yari hari n'iminota yari hari. Umuririmbyi yaririmba iminota 200 kuri stage. Jewe ivyo niboneye n'amaso yanje umuririmbyi nabonye kuri programme yiwe aririmba iminota 200. Okay. Yes. 200 ni myinshi. Mu baririmbyi nk'abajya kuko ivyo onye bari kubigira bajya batangiye kuririmba après batangiye kuririmba saa 7 saa 6 bajya ne bari kubaye iminota mugabo hageze mu bice vya saa 10 sangapi bagabana iminota kuko abaririmbyi bari benshi aro n'abaririmbyi batatumiwe mugabo bashise hage bagerageje gushika gusupportinga sivyo mugabo bace bavuga ati show ni imiziki ibiri irakwiye umufana namba gukunda abagukunda. Ibintu nkabijya biramaze kugushikira nawe nk'umuririmbyi w'umurundi umaze gukora indirimbo ama collabo hariho collabo yitwa Ikirato waririmbiranye na Astonish indirimbo yari ryoshe cyane kandi yakunzwe cyane mu Burundi. Biramaze kugushikira bakagukura kuri stage nka kujya bakuye Bface kuri Dundana Buja FM. Kera barankuye yo kwera nari vibe na ico gihe na dufise concert sinzi ko muvyibuka dufise concert wa Colonel abarinzi bose bari kumwe ba Lolilo nyene bande benshi ba Black G bande yari kwa General
Shimirimana Adolphe iwabo n'abasigaye barankwiye vraiment narengeje iminota banguye mugabo nanje ncandagaraga gushavura barakasa umuziki Frima Boy Talk narabatahuye mugabo naje nace nihagararako bisigura ko najewe nari nishe gahunda y'abandi baririmbyi ko inyuma yanje ari abandi baririmbyi bakeneye kuririmba ariko se umuririmbyi kutamubwiye neza niyo mpamvu tuvuga ati umuririmbyi akwiye kuja abafise team abafise manager ajya kuri podium uza kumubwira mu gutwi ni team yiwe asigaye indirimbo ya nyuma sawa basi ahejeje acashira micro hasi akagenda rero mu gihe udafise management cyangwa udafise umuntu agushigikira umuntu mujana mu makonseri akurikirana meme flash akurikirana programme yawe bagufata nabi ari umuntu akugirira so nabi mungo ufise muri konseri nkaziga ugenda na team ugasanga umuririmbyi ugenda mu konseri nkijya udafise team byose nibisanga uvamwo nibisanga rero muririmbyi tumenye yuko ko turabaririmbyi maze kuba umuririmbyi donc ariyo konseri witegura mu bwati jengiye na team hova hajya bakubwira mu gutwinjira ari ikintu ahageze ko MC abwira ujya muntu ahari inyuma yawe ariko afata video mubwire ko indirimbo ya nyuma ahejeje kumubwira ujya bari kuri team Sefini DJ bawe akacakata umuziki uko niko bishobora kugenda mugabo mu gihe udafise team basi inyifato ya Lolilo kuko abaririmbyi muragisibije muri no minsi muguma mushaka gukubita kugwana inyifato ya Lolilo gukubita ingumu canke gufatana mu mashati na Ami Pro mwebwe nk'abaririmbyi ivyo bintu ni bimeze gute Lolilo ndamutahura bro kutahura Lolilo sikindi Lolilo mwamushize mu makonsere ijya konsere bamushizemo harimo new generation nyinshi cyane rero narafise pouvoir inguvu bati jewe nakoze ikintu muri aba bana nari maze imisi bangeranya n'aba bana ndamutahura my bro afise Britar ndabizi konsere nkaziga abonye abana cakwereka yuko kubera iki mu mukura Lolilo kubera iki mushaka mu iminota imwe nabajya abana bo biga rero nivyo byari muri wo nimuvuge ati ngo bamwe bagize ikosa abandi bagize ibi no jalo Lolilo ntibamuhaye agateka nkako bari kumuha niyo mpamvu ubona araka video fizo yaciye postinga ayitwengera ijya video isigura byinshi rero mugiye Lolilo uja kugwana Lolilo ntiyagwanye kubwa donc ni kubona ugwaruka ruko rurakora kandi nawe nyene ari mu bajya bagwaruka muca mu minota imwe na Linoji mu minota imwe na Madiba ntibikunda ni ngombwa sare rero mpamvu rero mumenye muze murahereza niyo mpamvu zigasho rero uravye no kuri affiche Satbi niwe bashize hejuru cyane namba wabonye iyi affiche Satbi ariko ni wagezweho no ivyo ni ibintu biraba bro umva ndakubwira ni sama ni happy ni kubera gusa ijya dunda bayiteguye umunsi umwe zige ni concert za 2 jours ijya ni sama zige ni concert za 2 jours bro abantu bagira concert nk'ijya nka Miami Beach bakayitangura bavuga ati stop saa 2 twaduhejeje ejo kandi durire nga abandi baririmbyi babandanye ni benshi donc ijya dunda na Budget FM ari kwinjiza amafaranga menshi cyane kwera abaririmbyi bavuze ati ijya ni kanzi biga babigize n'ingoga yo basaba sponsor kwa maire de la ville bagatumira ko abategesi bagasaba sponsor muri Limitel bakaza bakambika baririmbyi imipira Limitel bakinjiza inoti sivyo marketing ya dunda na Budget FM donc baragerageje kubikora mugabo nta buryo bwinshi bwarimwo yo bagira ijya ni festival y'imisi ibiri niyo mpamvu ubona baririmbyi bashwani ega hajya ni bafuye amafaranga bafuye 6 uranyumva ni nkuko Jeffrey my boy
ushise hajya nanjye mvuga ati Jeff samahiti ngomba ndirimbe hajya ucumi iminota 2 ndashavura nikigano naco ndaguha bishoboze ndagwa nikofi hajya rero yababajwe n'ugwaruka mwari mwamushizemwo ni nka Cristiano ahuye n'ubu petit bwa Yamil Yamal sivyo kaka kubitiga unabonye Mbappe yararize kara kubi Bufaransa n'ibintu bijya rero babaje rero bashwa bashizemo inguvu gatusanga rero ugiye kumuha iminota 2 nabajya rero ndamutahura si kuvuga ngo na mafaranga okay ibiki ngo ni beef yari yaje yakaniye ati Roriro je kwica abapeti Roriro kwerekana imishamirano agashavu yeretswe ntiyafashwe neza ntiyahawe agaciro wow nico Freema Boy avuga canke nuko iyo bari umugenzi wawe Roriro Freema Boy niyo mpamvu uri kuramuvugira Roriro si umugenzi wanje cyane ni mu brother nubaha abarimvyi bose nabagenzi banje kandi bose kuvuga ngo nabagenzi uri kuravugira cyane abaririmbyi mwebwe namwe murahotera aba MC reke ndagatoye aba MC nugo muvugira basani aba MC nabo mufise ibibazo Bifesi wamuvugiye okay Roriro uramuvugiye aba MC kandi numva ngo nawe arakubiswe ikofi yego ingumu enda kubwira bazobica nyene kubanguranya Mipro na Roriro bazobica nyene bro bazobica kubera music araba MC bababaza ugasanga umu MC agiye kuri micro urahamagaje umuririmbyi kandi ari kintu numvise mu kiganiro cyawe igihe bakora hamagara Roriro aze kuririmba Bifesi no yarahejeje gusohoka bagwa bavuga zana Bifesi bana Bifesi Roriro bagwa magaye mu nduru umuririmbyi hagene baca babona rero ko umuntu uzi guhoza abafana si umu MC aza guhoreza abafana nuvuge ngo aba MC nabo rero tubavugire ngo genda hajya ko nzubanzugira karere no umu MC aragutuma ko ega ni toka ingia sasa wewe rero ushise hajya urafise guhoza abafana namufise abagukurikira uragira DJ stop music so turinga kubera iki umuziki sivyo ngomba tugire show reka tubandanye sivyo ukavugana n'abafana kuko abafana bari hajya kuja kuraba umuziki mwiza kuza kuryoherwa menya kuvugisha abafana amashow ibandanye Diamond gibamuzananga kuri ETS Kamenge nibaciye amatara ntiyabavugishije abantu basaze ntiyagurukije abantu baca barasara ivyumviro biragenda niyo mpamvu uvuga ati rero umuririmbyi arige rero ico rero ni performance bosha kugwamagara mu manza z'aba VIP concert aribo basioni baribo bande concert VIP bajya ni bahaguruka ngo bakoma amashi bo gira strategy kugira ngo bakoma amashi bajya batama bari mu place VIP bakoma amashuko ni muririmbyi kubakoreshamo donc ni kuburi umuririmbyi akwiye kuba MC it's true umuririmbyi akwiye kuba afise meme no kuzi kuvuga imbere y'abantu rero bijya byabaye kuri Roriro ni nama insolite gusa yes ubonye igiteramo nkakijya giteguwe abaririmbyi 50 bagahamagagwa muri kino gihe aho twa tumaze imisi tubona umuziki w'u Burundi uri hasi ariko ubu waduze wewe nka Freema Boy wiyumva gute kubona umuziki unye abantu bawukurikirana atandirimbo nimwe y'abanyamahanga iri mu Burundi cyambere kanshime abarundi n'abantu bakoze umuziki kuva kera niyo barifise power namwe gusa turaronka umuririmbyi umwe mpuzamakungu yo duserukira kumwe twavuga ati muri Tanzania bishimira nde ijambo ricaza mu kanwa ninde Diamond Platinum wow tugiye za Congo ni benshi bishimira nde Fally Ipupa Kofi bande urumva rero dushaka nga mu Burundi bavuze ati mu Burundi uri muri Tanzania ati mu Burundi bishimirande muri muza makungu bace bamuvuga direct icyo nico gisigaye rero reka nshimira ukuntu umuziki wacu ugenda uryoha bisigura yuko tuko turabikora neza abaririmbyi rero tuko dusaba n'aba diaspora canke amashira hamwe ashiremo ukuboko ku mafaranga bashiremo ukuboko ku baririmbyi urabe yuko uno munsi wewe nuze MC capitaine bagushire ko uburyo urabishoboye
genda uvugishe ega abamisi benshi namwe mukeneye kujabuka igihugu mugenda hariya kuraba kuvugisha n'abaririmbyi bari abafana bari mu za Belgique bari mu zaki mukabavugisha bakabona yuko mu Burundi twebwe dufise vibe umuziki mwiza sivyo muherekeza abaririmbyi bagiye mu concert mukaza mukatubwira ati umuririmbyi atavuga rakimwe mu mukabivuga ivyo mwiboneye nivyo badukeneye rero umuziki wacu umeze top abuze ikintu kimwe gusa kimwe nico kibuze abarindi tuyishire muri gouvernement nico kibuze wow twiyegereza abategesi ico nico kibuze musiki zokunda bien tukinjira mu bajya abantu uzurabe raba Samia Surua Harmonize ashobora kugira lancement ya album agatuma ko president nk'umwana akamutumira mama invitation ndafise lancement yanje album acashika Premier Ministre ndagukeneye ndafise igitera murabuga mu mama yatumye ko Diamond ya Premier Ministre ninde arimba gospel ndagukeneye ndafise lancement Premier Ministre arashise kweri iki bajya barindi bose bari muri gouvernement na gouvernement no shwa kwisaba support batakubonamo utaja gufasha ibikorwa rusange abaririmbyi ni mukora ibikorwa rusange vrai boto baka batubwire ngo biga president waragira kuvugana no gwaruka niyo tuca twitaba kabuki amikede mizisiri hajya kugira ngo idufashe bace batoye mu miguru ku mameza kure bace bubituba bufariseri bakuye bagisogeze leta baze biyegereze leta batubwire tibarindi tugire twisembe president abone yuko abarindi natwe bwe dufise ijambo ejo ngiye gusora clip muri town hajya kuri bata fashwe ni telefone ni wa muririmbyi akora ibikorwa murekuyo arazwi ugasanga uri umuririmbyi umwijoro utashe roraje bashize isinga we ninde oya sindakuzi agararaje byashikiye baroriro byashikiye bande barakunyanganya tamba makofi icara hajya rero ibyo nivyo dushaka rero abaririmbyi tuyegereze inzego ivyo bibaye uzombwira umuziki wacu uzoshika kuko ugiye gusaba urupapuro rw'inzira ntaguzobura ego cyane iki kintu Dundana Buja FM yakoze premièrement cigisha iki cyo kwigisha iki abaririmbyi ibintu byabaye hajye ujya munsi tutarinze turaraba ati negative ibisanga canke ibisanga byose ni vyiza byose cyarimo kuko gutegura kijya giteramo na mafaranga menshi umuntu yabishizemwo ego cyane byigishe iki abaririmbyi muri uno mwanya cyambere reka abaririmbyi bishimire kuronga ama festival nk'ijya kwanza kijya kintu je nagomba bagihindura izina Dundana Buja FM ibe festival Dundana Buja FM festival iga niyo yayikenewe mu Burundi nikora gusaba bayigira mu bibanza bito cyane kandi bayikora ku munsi umwe iga ni festival yotangura ko dufise n'abaririmbyi b'abakobwa iga ni festival yotangura gute na bya bindi by'ama match bama bagira abaririmbyi iga yotangura kwanza match ugiye mwanya ugatangura wa match ikatangura kare bige bya saa 7 giye baraba bagira kwa kundi nyene ama concert abarindi abafani bakaraba show bakaraba match bakaguma muri vibe babayeje match bakaca bafata programme yabigeme kwanza baririmba bi Burundi bagakubita imiziki abakobwa kwanza nabo bakaronka nose abakurikirana indi programme ejo festival irabandanije igi bari festival imara nka 2 jours ni nka zazindi fizo awategura sivyo rero Buja FM igira icyo kintu icitiranye festival iga Dundana Buja FM ni concert ikomeye cyane awe gatubabwira ati mubandanye kandi mushike kure yego abaririmbyi rero bagomba kubacisha gutuma bavyonga karere muri Dundana Buja FM babatahure arabaririmbyi bagikeneye 6 ati apa ndaimba apa sero bajya babatahure bagire list apana bijya vya magroupe ya WhatsApp ngo turi muri groupe imwe ngo tora ngo programme imeze uko apana umurivyo wa programme wa muhamagaya akaza kuri afishiki mushire invitation mu telefone kuri Buja FM ari invitation yawe iriho na programme amasa ushikira ko naya yo kuririmba naya murakoze ataje kwiga programme yiwe mubandanya nabandi bisigura ujya nazo ririmba babiheze apana byo kuvuga ngo araje inyuma uco amagara utari muri programme ega tuzogwana kakutamagaye uri acaza kuririmba imbere mu programme z'abandi bantu bige ni vyabaye induru
kuko abarinzi benshi umuhaye programme na Sat-B eba na bro utakuyahise utaji abandi bariho iyo niyo programme yawe bisigura igasa yawe igiye cyangwa bakuba MC avuze ati naka si hari c'est fini shaka kugume muhira iyo niyo programme za show bakwiye kugira ejo n'abarinzi bazo bati ni kugiye reka nshimira Arnovich yuguruye ikibuga mu barinzi bashika 40 yuguruye ni bon yakoze neza cyane niyajeje kurimba niyitaye none abantu nibabonye performance yiwe abatayibonye barabibonye mu ma video ya muko mura posting bisigura rero ibintu byari bimeze neza umuntu ashobora kwibaza ati kuko twaganire ku basani n'abateguye igiteramo abafana nabo wo babwira iki kuko abafana batashe bababaye cyane batashe batabonye ikirori giheze erega barababona ivyo mwigira barababona none ugira ngo abafana bashitse muhira ibaze umuntu yavuye mu Kamenge mu Kanyosha aza gashika hajya akagenda ikirori kidaheze nk'uwo muhumuriza gute we ko ndakuronsa uri nk'umuririmbyi kubera hari abantu bakoresha abandi bantu bakora ibiganiro ko atarabaririmbyi wewe uri umuririmbyi urubashwe mu gihugu cacu ni ikihe kintu uhumuriza abafana banyu mufise ikintu ca mbere umufana no mubwira ati kume yabaye umufana abananye kuba umufana arazi umuziki arazi abarimvye ngene bameze kandi reka tuvuge Dunda na Buja FM ni giteramo gikomeye cyane abafana bagikunda urumva bashise kuva saa 5 maji bisigura rero ntibashavuzwe nebiga byabaye ati kubera byazanyemo insolite bwa mbere Dunda edition ya mbere Sat-B ni byashwanye kuri Sat-B mugabo ubu Sat-B byifashemo neza bisigura gute badakuye ibyo bintu bavuga ati programme namba banyumva directeur Sat-B wibuke yuko ataririmbye none sivyo niyashase kuvyonga karere kuko yo yacasoka hajya yari kuba vyonze ego bisigura rero abaririmbyi benshi tumenye yuko abafana bamenye yuko umuziki wacu ugeze ku rwego bajya nibo batuma umuririmbyi ari hejuru rero babatahure iga festival ikunda ita festival ya Dunda na Buja FM igomba kuba baragira seminaire bagire kwanza bavugane n'uburongozi n'abajya babitegura bace bagira rero bajya barimvye baje gutora abaririmbyi babatumeko bose cyarimwe n'aba journaliste ijya navyo twabonye batumeko hajya bose hajya kusale kwati programme imezuko umurimvye akazogira kunuku basi mugabo mukagibiga urazi abaririmbyi baba babigize ibintu bitoye abaririmbyi ubundi bafite abafana none wowe wazangwa abafani baba barimvye 30 kwanza sho abantu 30 woyijera we guto igihugu yose woyijera gute ego abaririmbyi bamwe batashise haki none bari kwijera gute iyo bose biyemera gushika niyo mpamvu tumenye rero gutegura ikintu bien abafana ni beza bararindiriye gushikaho bifa barataha mugabo ndibaza yuko bararyohe ba mbere niyo mpamvu bati kukula ni mapema abashise kare babo babonye vyiza ni bon ego barabatahuye ego cyane turafise zimwe mu nzego z'umutekano turafise abategetsi numvise ko waguma uvuga cyane uvugira ku izina ry'abategetsi uvuga ati abaririmbyi twiyegeza abategetsi mbega abategetsi Freema Boy niki ikintu ubasaba bo merci cyambere abategetsi tugiye kubasaba toga bari tubasaba byinshi tubasaba byinshi cyane cyambere dushaka kwanza dufise ishirahamwe ryacu sinzi ishirahamwe ryacu aho riri ivyo bariko barakora turariza aho riri mugabo sinzi ivyo bariko barakora Amicale des Musiciens. Ni muzi programme ingene imeze Amicale musa. Amicale des Musiciens tuzokumva batubwira ati tuje gutora president wa Amicale. Ubu no kubaza Bright amaze gukora iki mu mwanya. Iki niki yamaze kurangura. Kimbwira. Ibi biko birakora ba Buja FM. Ibi biko birakora Bantu Boy ma festival. Ibi bikora abandi. Naje wanagiye gukora igiteramo mukina. Wow. Ivyo nivyo Amicale des Musiciens yari gukora kugira yinjiza amafaranga muri Amicale kandi igibikoze urazi none rindira iyo ibikoze ifisa abarimvyi bayihoboka uno munsi ukumva Igitega
abaririmbyi bonyene bakiorganiza mipro big up amamachi byari gukora Amicale des Musiciens amamachi wabikoze kera yari muhisi member president wa Amicale des Musiciens tora kinyaga amamachi uno musi bikubira ko gwana ba mipro Amicale des Musiciens sinzi ko ari carte kugura carte ukacuba mu membre c'est fini babiheza rero rindira rero ndakubwira rero kugira ngo twegere inzego cyambere turonse meya Jimmy maire de la ville tukamwegera dufise umugambi umeze gute nuko tuko dutegura ya mamaci kurumva example rero dushaka mudufashe mushike ko namwe mushiremo mu kuboko kuko umugambi dufise no gufasha abantu aho nikora natoga barimvye dukene namwe bwe muze mudufashe kuko tugiye gufasha namwe mudufate ku mugongo tugiye gusaba ama sponsor meya adushigikiye ni batwima urumva icyo kintu tugenda dupresenter urupapuro rwa mairie nabo nyine baradufashije ukumva Amicale des Musiciens iteguye festival Gitega Ngozi imisi ibiri abandi bino bagahura nabari ibari sama imeze gute itwika kabisa ivyimviro nk'ivyo kuki abarinzi mutahora mwiorganiza basi gahura mu kabiri muri Amicale des Musiciens ari abantu baba UI bigira ko ari bo bazi kuvuga bigira ko ari bo bankadra ba masterlande wigira showbiz urica ibintu ifoke tuvuga ibintu kugira ngo bikogwe sivyo maire de la ville ari giye ushora kugira lindira ari ikintu cyabaye twage muri turatumiwe abarinzi bose guhura na ministre wa jeunesse aha kuri finance muri ville twaragiye guhura na ministre umurinzi yagiye avuze ati Jenny twande Jenny twakanaka akaraba we ninde uyu nawe ninde ujya ninde ntazi n'izina rya Satubi mugabo urarizi gwera Satubi barazwi ministre namuzi ntazi Frima Boy ibaza Frima Boy ni buye canke ni iki umubwiye ati twari kumwe na Bface ninde Bface ninde ni Tafari ni nini urumva none numva ni batuzi aha ikibazo cyakiba ufuye rero umuririmbyi ninde ubona hajya meya urubona abategesi bashika hajya nitwamvye misi yarika tumushira ku ibendera kumva yiwe ntwashize kuri seke yiwe ntwashizemo ibendera ry'igihugu ninde wabonye umutegesi mukuru yashise ajya ku kiriyo ava muri guverinoma aje kudushigikira ninde atari abaririmbyi nyene twashise hajya ninde nitwise niyo mvuze ati rero mugabo habaye concert tukagwana mu mateleviziyo rero rero batamutoa meno kapitene bari mupiga ngumi bafanye nivyo tuzotuvuga mugabo biraryoshe kumva ati igiteramo cha Dunda na Buja FM hari umutegezi yajya haje umushikiranganje rindira baratumiye ministre wa culture baramutumiye kuri kwiga concert Dunda na Buja FM yarabuze gutumira kujya mu arabe ko abaririmbire bajya bavuga basazi bajya batwita amabuye bajya batwita bavuga tutabazi ni bande yicare hajya urazi kurimba ubona noze hajya ministre wa culture cyangwa ukavuga ati ndaririnze mbonye maire de la ville hajya ndihagararako ninde umupolisi yoza kuzima maire ari hajya ninde umupolisi yoshobora kumfata ngo ndumubandi maire aje kundaba ati wo kurafata we mubarabara waje kundaba si maire woranze ivyo nivyo tuzogira ibibazo nituyegereza abategesi dusaba rero abaririmbyi twige tube turagira kwanza amanuze ama rencontre niturindire ngo Amicale cingi twege nyene tukorganiza kugira rencontre tukabonana tukayaga tukacilinga turi kumwe tukayaga byinshi bro yego cyane vraiment ico kintu uvuze ni kintu citeka nitekane mu biganiro byose tumaze gukorana iki kiganiro vraiment
ndumva yuko uvuze amajambo akomeye simbone ikindi kintu nokongerako kuko birakwiye byose ahubwo ikintu no gusaba nuko no woza uranyemerera kuko nubwo bwa mbere ndagukoresheje kuri no ego woza uranyemerera tukaza turagutumira tuyaga ivy'umuziki na kibazo bro na kibazo ibyo nivyo bibuze reka ndakubwira rero consequence kiba mu baririmbyi kubera tutabura kubonana canke kwishira mu kintu canke kwisemba mu kintu ivyo caduhura navyo nibiki acaba utuntu tutugwi wowe utayobose Runtown DJ kazi kawe wowe utayobose Capitaine kazi kawe utayobose Amipro kazi kawe Freema Boy reka ndagushimire ndanakubwira ati ryari iteka gukorana nawe ndishimye cyane kuba nkoranye nawe ku majambo mazima washoboye kutubwira kuvyerekeye umuziki w'u Burundi ndanagusaba kandi nzoze ndagutumira tuze turayaga duhukuri abarundi bakunda umuziki ego cyane ndabigusavye cyane merci Capitaine de la capitale wowe nanje ndakwemera ubasigaye banyita Capitaine Vevo ora urumugwanyi ndakubona muri groupe vraiment baririmbyi uradushusha sana tutumva voice yawe vraiment ni so kandi rero turakubaha bandanya n'ivyo bintu kandi uri mu bantu bashaka iterambere ry'abaririmbyi nimukore ahubwo icyo tubasabira namwe babashire mu kuboko murafise aho mushobora gushikana namwe bwe umuziki wacu. Yes of course. Merci beaucoup reka nshimire abariko baradukurikirana kuri uno munsi nari kumwe na Freema Boy. Vraiment turabemereye yuko tuzoza turaza chaque semaine tubatwikira kiganiro kiryoshe cyane. Merci beaucoup nitwa Capitaine Vevo. Freema Boy asante sana. Tuzosubira ku yindi ncuro. Ciao ciao. Merci beaucoup.